Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike, ibiriko biravugwa mu kibano ndetse n'ibiriko biravugwa mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Ni musangwe kaze rero mwebanywanyi bacu mubana natwe umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza, kandi none mbakenguruka cyane ko tubana umunsi ku munsi yonga muri nga mu gihugu c'u Burundi, abari hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze avuga amajambo benshi bavuga ko ari ugucafuza abamubanjirije gutwara Burundi. Hari amajambo yagiye yaravuga yerekeye n'intwaro ya Nkurunziza, intwaro yatangiye umwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2020. Tukayibutsa ko kandi Nkurunziza yasandavye ikiringo ciwe kitarasoza neza. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwatanguye kubaho kuva mu mwaka wa 2020. Abahinga mu gutahura bakaba baratahuye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarajeje kuvuga ko Petero Nkurunziza atakintu yigeze akorera Burundi, ahubwo Burundi butanguye kubaho kuri manda ya Evariste Ndayishimiye. Sivyo gusa noneho bamwe bari kuvuga ko yaraye yihaye ibara, aho yagirije inshungu ya demokrasi y'u Burundi Rudoviko Rwagasore ko yabaye isoko y'ingeso yo gusega ababirigi bisa no kumugandagura ijya kabiri. Amajambo Perezida Ndayishimiye aherutse gukoresha ku nshungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore hari kwigenekerezo ya 31 mukakaro uyu mwaka wa 2026. Na amajambo yababaje benshi cyane, harimo n'abari baturuka mu mugambwe umwe, kandi benshi bakavuga ko ari amajambo yatangaje arimo kuri guke cyane. Ngo nimba Ndayishimiye ashaka kwerekana ko ari wahagarariye kwikukira ku Burundi kurushana Rwagasore ngari karihenda gose. Mu majambo yiwe Ndayishimiye yagize ati: ndavuga none iyo ngeso yavuye kuki? Ngo njewe narinzi hamwe Rwagasore yavuga ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction c'est la notre fierté. Ngo narinzi ko yabwira abarundi kubwira ababirigi ngo vous nous jugerez no kuvuga nibo uba uri kurakorera. Ngo none ntiyabivuze uko nyene ngo namwe babirigi mwatureze ni mudufashe mu bukene bwacu, ntituzobahemukira, tuzobananye dukora neza kuko twikukiye turakuze. Ukagu ngiyo mpwemu ngo niyo igenza abafonctionnaire, ngo twagiye turabihanahana kandi nta kintu kiryoshe nko guhembwa utakoze. Nta mfashanyo njewe nzosaba, nakuze ntagira papa, sinigeze nsega, sinigeze nitwa imfuvyi, na mama ntigeze yemera ko umupfakazi yarabwira abagabati wewe ndakurusha, njewe ndajana abana ku ishure, mugabo ehe wewe raba wananiwe. Nakuze gutyo sinogeraho ndabatwara ngo nce ndababwira ngo tuje gusega. Bamwe bati Ndayishimiye arakwiye gushishoza neza igihe rino jambo rya Rwagasore ryavugiwe. Kwigenekerezo ya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'1961, aho Rwagasore yavuga iryo jambo Urundi ntibwari bwikukire. Umugambwe uprona wa Rwagasore wari warayitsinze amatora y'abashinga amateka. Jean Paul Haro yarakiri President General, yaragitegeka rwose kandi yaragishoboye kwica vyinshi. Rwagasore rero yaravuye mu iheganwa rigoye cyane, yatezwemo imitego iteye ubwoba, ariko atahukana intsinzi y'u Burundi n'abarundi bose. Rwagasore yarabizi neza ko Uburundi bwikukiye bwari bukeneye kugumana imigendanire myiza n'ububirigi. Rwagasore yategetswe no gukoresha amajambo ahumuriza, ntiyashaka ko mu Burundi byangara nko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho mugenzi we Patrice Lumumba yari yaciye yicwa. Rwagasore yarazi ko Burundi bwari bukigoyagoya, butari gushobora guca buhangana n'ibihugu vyo muri Bloc de l'Est mu gihe abakoroni bari bamwise umukomunista. Abo Rudoviko Rwagasore yariko abwira urupfaso nibo bari bamuzi kadafyina, bari bazi neza indoto y'umwidegemvye afitiye Burundi, bari bazi neza kandi ko atawuzovogera igihugu gitwarwa na Rwagasore, baca betamwe kumugandagura atanabonye nta yukwikukira, apfira Uburundi ku myaka 29. Ngo vy'ukuri rero kuvuga ko inshungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore yazanye impwemu yo gusega ababirigi no kumutuka, niho kumugandagura irya kabiri kuko yishwa azira ko yashaka Burundi bwidegemvya koko.
muti koko Evariste Ndayishimiye nta mfashanyo asaba mu makungu. Ibi ni vyinshi mu vyagiye biragarukwa ko inyuma y'imyaka 64 Uburundi bwikukiye, Evariste Ndayishimiye ngo barahagaritse imfashanyo y'Ububirigi. Bamwe bati ariko arabesha. Hagati y'umwaka w'2024 n'umwaka w'2028 bitegekanijwe ko Ububirigi buzoha Burundi imfashanyo y'amafaranga ingana n'imiliyoni 75 z'amayero azokora mu bisata vy'amagara y'abantu, indero, uburimyi n'intwari ibereye. Ububirigi kandi bubandanya gutanga imfashanyo ica mu ma ONG no mu bisata vya ONU. Ubuserukiro Burundi mu Bubirigi mu vyashejwe harimo no kubandanya arondera ahova imfashanyo. Ngo Abarundi baribuka igihe President Ndayishimiye yagiye mu Burusiya muri mukakara umwaka w'2023 yatashiye yemerewe imfashanyo y'ifumbire n'igitoro. Twarabonye kandi ibihugu nk'Ubuyapani n'Ubushinwa bihareta Ndayishimiye imfashanyo y'amatoni y'umuceri amwe yanagemuwe muri Guinea Equatoriale. Abaserukira Burundi mu makungu ngo nta na bamwe batarondera imfashanyo zohabwa leta Ndayishimiye. Gayo majambo rero akoreshwa hano n'ububeshi bukabije. Bamwe bati Ndayishimiye niwe yogarwa agasore kubijanye no guhagarika kwikukira ku Burundi. Ngo isi wa wundi yashikiriye ubutegetsi akaca yiruka Tanzania kutumaramaza imbere ya Perezida Magufuli ngo wewe ni baba yetu. Mu Kirundi ngo wewe uri dawe wacu. Uyu si wa wundi yubahutse kugurisha ingabo z'u Burundi kwa Perezida Tshisekedi wa Kongo, asambika imyambaro n'ibendera rya Kongo, ahabwa impera itazwi ku musoda wese arungitse, none umusoda w'u Burundi ariko apfira mu mahanga nk'umucangero agasa ngukira ku misozi ya Kongo, niyo Kongo ntigera inamwunamira. Ngo isi wa wundi yakenesheje Burundi mu buryo bwose, yatubeshe ngo aje guhiminwa yose imfugurwa n'imifuko yose amafaranga. Bukeye kabiri arwiza incuro 11 amafaranga asumisha, kuri ubu akaba ari miliyoni 4 ku munsi. Yifatira mu minwe vyose maze yirundaniriza ko amatungo y'igihugu. Abandi batuyusi wa wundi yihaye miliyaridi hafi 300 zo gukwiza inkwavu mu gihugu, none yaciye imyaka 3 hamwe zitanzwe. Swa wundi yiha miliyaridi 17 yo kubaka inyubako rusangi, umwaka ugahera ataho tubonye azuguruye. Swa wundi yiha ku mwaka miliyaridi 15 ngo zo gushimira abakora ibikorwa vyiza ariko atawuza abo ayaha. Swa wundi avuga ko ku munsi imodoka zo mubiri we zinywa ibitoro vy'imiliyoni 14 zikongera zigakogwa ku munsi nyene ku miliyoni 14. Ese si wa wundi ariko yubaka societe y'imbuto bw'igihugu ariko Burundi bugasigarana ibice 16% gusa z'amafaranga azova mu butare. Ngo ni vyiza ko umuvyeyi wa President Ndayishimiye ngo amusomeshe yatabanje gusega. Ni vyiza ko yamwigishije kwibesha adasega, burya Ndayishimiye ngo araravye asanga abana benshi b'Abarundi nibahabwa iyo ndero nyene. Ngo abavyeyi biteka nkabo twarabaronse ariko ntitubashira hejuru rwa gasore hageze kuvuga iteka ry'igihugu. Rudoviko rwa gasore yubahwa n'Abarundi bose nk'icungu y'igihugu, ngo tumureke iruhukire tugwane n'intambara z'iki gihe we yarakoze urugamba rwo mu gihe ciwe. Ibi akaba ari vyatangajwe na Pacifique Nininahazwe arongoye ishiramwe Focode, cane agende ku majambo yari yatangajwe na President Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo ya 31 mu kakaro uyu mwaka w'2026. Nimbwe kandi hari tumwe mu tubaza abakiri bato cane babaza ku munsi haba ari ko arahimbazwa kwikukira. Nutubazo kandi none tugaruka kuri Rudoviko rwa gasore. Umuti rwa gasore yo bari watanguye gutwara Burundi bwikukiye. Umuganwa Rudoviko rwa gasore ntigeze atwara Uburundi bwikukiye. Rwa gasore amaze amezi 8 yarishwe. We ntabwo yigeze abona independence y'u Burundi. Kugenekerezo ya 18 ukwezi kw'icenda umwaka w'1961 umugambwe we UPRONA waratsinze amatora y'abashinga amateka uronka intebe 58 kuri 64. No kuvuga ku rugero rw'ibice 80%. UPRONA rero wari umugambwe usaba kwikukira kwa vuba bwango ico bita independence immediate, mu gihe urunani bahiganwe rwitwa Front Commun rwo rwasaba ko habaho leta y'Abarundi mugabo kwikukira bikazoza inyuma. Inama nshinga amateka niyo yahisemwo rero ko rwa gasore acaba premier ministre, ni ukuvuga umushikirangoma wa mbere, nawe arashinga leta yewe kwigenekerezo ya 2025 Nyakanga umwaka w'1961. Ariko aho hose Burundi ntibwari bwikukire. Leta ya Gasore niyo yari iri kuvugana n'ababirigi be na Oningene Burundi bwari kuca bwikukira. Gasore yagandaguwe rero 5 ukwezi guheza atsinze amatora. Yapfuye Burundi bukiri mu minwe y'umubirigi Resident General Jean Paul Halo. Muti rero ninde yavuze ijambo umunsi Burundi bwikukira?
ijambo ry'uwo munsi ryavuzwe n'umuganwa Andre Muhirwa yari Premier Ministre. Inyuma y'urupfu rwa Rwagasore, Andre Muhirwa niwe yatowe n'inama nshingamateka ngo amusubirire. Leta ya Muhirwa kandi niwe yaciganira n'ababirigi be na ONU ingene Burundi bwikukira. Muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri, President General Jean Paul Haro yarasubiye iwabo mu Bubirigi. Hanyuma ku igenekerezo ya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri, isaha 6 z'ijoro, Uburundi burikukira, ibendera ry'Ububirigi riramanurwa, iry'Uburundi riraduga. Premier Ministre Andre Muhirwa niwe rero yashikirije ijambo ryo kwikukira. Andre Muhirwa kandi yarabandanije kuba Premier Ministre gushika muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu. Muti rero aho twikukira ninde yaciye aba perezida w'u Burundi? Aho twikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri, Uburundi ntibwari bwabe repubulika, bwari burongowe n'umwami Mwambutsa wa kane Bangirincenge. Mwambutsa yagumye atwara Uburundi gushika ku igenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu, aho yakombowe n'umuhungu wiwe Umuragwa Samuragwa Charles Ndizeye yabaye umwami ku izina rya Ntare wa gatanu. Twatanguye kuronka perezida rero ku igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu, aho Kapiteni Michel Micombero yatembagaza umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Muti Rwagasore yoba ari we yarondeye independence y'u Rwanda. Ibi navyo benshi barakunze kubihariraho n'ababanyi bo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko sivyo. Umugambwe UPRONA wari umugambwe wo mu Burundi gusa, ntibigeze umugambwe wo mu Rwanda. Mu Rwanda bari bafise iyindi migambwe yabo. Mu Rwanda umwami Mutara Rudahigwa niwe yari kaharanira ukwikukira kw'igihugu ciwe, acagandagurirwa mu Burundi ku igenekerezo ya 25 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda. Umugambwe wiwe rero wari ufise ivyumviro nk'ivya Mutara Rudahigwa witwa UNARI, wari urongowe na François Rukeba. Uyu mugambwe waragwanijwe rwose, abirigi babishiramwe n'injyane z'amoko zikomeye kugezaho haba ubwicanyi bufatiye ku moko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda. Intwaro ya cami ikirafutwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe. Ivyo vyose rero vyabaye u Rwanda rutarikukira. Igihe Uganda rwikukiye rwatwagwa na Gregory Kayibanda wo mu mugambwe Parimehutu wari ushigikiwe n'abakoroni. Aho twokongera ko kandi ko Ububirigi na ONU bari bifuza ko Burundi n'u Rwanda vyikukira bifatanye nk'igihugu kimwe. Abarundi n'Abanyarwanda bose baravyiyamirije. Leta Andre Muhirwa yaramiriye kure cane rwose ico ciyumviro. ONU ivuganye n'abaserukira Burundi, u Rwanda n'Ububirigi niyo yashinze itariki yo kwikukira mu Burundi no mu Rwanda igenekerezo ya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Muti mbega kiriho ababirigi umwami Mwambutsa yatwara iki? Mu gihe c'intwaro y'ababirigi umwami w'u Burundi nta nguvu yari afise, yarashobora gukora ivyo ababirigi bamurekuriye gusa. Hari igice kinini kijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi umwami yashobora gukora ko, ariko muri rusange umwami n'abaganwa bakora ivyo ababirigi babemereye gukora. Tumaze kwikukira rero niho umwami Mwambutsa yasubiriye kugira ububasha bwose ku gihugu ciwe. Cari carahindutse dufatiye ku bami ba kera, nuko twikukiye igihugu caciye kigendera kwibwirizwa shingiro. Muti rero kubera iki ku munsi wo kwikukira havugwa ijambo rya Rwagasore kandi kwikukira vyarabaye yarapfuye? Iki kibazo kirahambaye. Ku ruhande rumwe bavuza indirimbo ya Rwagasore kugira bibutse uruhara rudasanzwe yagize mu guharanira ukwikukira kandi akaba yishwe azira urwo rugamba. Ni ijambo ry'incungu y'u Burundi. Mu rundi ruhande ijambo rya Andre Muhirwa ntirivuzwa kubera abategetsi b'inyuma batari bifuza guha agaciro Andre Muhirwa kandi yari yarakuwe mu mabanga. Mu bisanzwe abaharaniye ukwikukira nta gaciro bahawe n'intwaro zakurikiye, benshi bishwe nabi cane, mu nyuma abandi bari bagiwe bapfa nk'abantu batazwi. Muti rero Rwagasore yoba yarasize abana, ese umukenyezi wiwe ari hehe? Rudoviko Rwagasore yubakanye na Marie Rose Ntamikevyo ku igenekerezo ya 12 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda. Imfura yabo Marie Therese Rwagasore yavutse ku igenekerezo ya 3 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu, aca yitaba Imana ku igenekerezo ya 15 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, ukwezi kumwe inyuma ya se. Umwana wa kabiri Maria Pia Rwagasore yavutse ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe, ukwezi n'igice inyuma y'urupfu rwa se.
aca yitaba Imana ku igenekerezo ya 23 Ruhuhuma umwaka w'1962. Icabishe kivuga ko vyinshi. Mu muryango hari abavuga ko abana bari bafise ingwara, hari abandi bakuje urukurukuru ko baba bishwe biciye mu ncanco batewe zitarizo, ariko nta matohoza yabikozweko. Abo bana ba Rwagasore bahambwe iruhande ya se hariya ku musozi wa Vugizo i Bujumbura. Umukenyezi wa Rwagasore Marie Rose Ntamikevyo ntiyorohewe inyuma y'impfu zabiwe. Hari undi mwana yibarutse mu myaka za 70, ariko inyuma gato Marie Rose Ntamikevyo nawe yaciye asandaba ku igenekerezo y'icenda Munyonyo umwaka w'1973 ahitanywe n'ingwara. Urupfu rwiwe nagwo nyene rwaravuzwe ko vyinshi n'ahatamatohoza yabaye. Mu butungane hari abandi bana babiri bavuzwe ko ari aba Rudoviko Rwagasore. Hari umukenyezi witwa Marie Claire Barikukiye yavutse ku igenekerezo ya 4 ukwezi kw'indwi umwaka w'1962 kuri Matilde Mukantabana. Ni ukuvuga ko Rwagasore atigeze abona uyu mwana yavutse ku mukenyezi batari bubakanye. Hari umuhungu witwa Jean Pierre Ndeze yoba yavutse ku munyarwandakazi. Uyu akavuga ko yishwe mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Jean Pierre Ndeze avuga ko yasize umwana aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mazina y'aba bana babiri yaragiye afatwa k'ingingo mu butungane mu bihe hariho abariko barapfa ibisigi vya Rwagasore. Ku ruhande rwacu nta kinini tubiziko. Marie Claire Barikukiye yarabaye kandi umushinga amateka w'u Burundi mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuva mwaka w'2014 gushika mwaka w'2022, ahorungitswe n'umugambwe UPRONA ishami rya Consilia nibigira. Muri UPRONA baremeye Marie Claire Barikukiye nk'umwana wa Rwagasore, bagira ko baramushikiriza ibisigi vyase. Mushiki wa Rwagasore umunyarwandakazi Rosa Paul Iribagiza we akavuga ko atemera abo bandi bana. Abandi bakibaza bati Andre Muhigwa yahavuye akora iki mu nyuma? Abandi baraniye nta yuko kwikukira vyabagendeye gute mu nyuma. Premier Ministre Andre Muhigwa yakuwe mu banga n'inama nshinga amateka muri Ruhesha umwaka w'1963 yasubiriwe na Petero Ngendandumwe. Mu nyuma Andre Muhigwa yarabaye Ministre de l'Etat muri leta ya Albert Nyamoya mu mwaka w'1964 no muri leta ya Leopold Biha mu mwaka w'1966 mu kwezi kwa Ntwarante. Kana none tukabutsa ko yanabaye n'umukenguza amateka imbere y'uwo mwaka mu mwaka w'1965. Inyuma y'igitembagazwa ry'intwari ya Cami rero Andre Muhirwa yarapfunzwe gushika mu mwaka w'1967. Mu nyuma yarakoze ku kivuko ca Bujumbura. Yaraserukiye Burundi muri Tanzania kuva mu mwaka w'1975 gushika mu mwaka w'1976. Mu nyuma ntiyasubiriye kuvugwa cyane muri politike. Yagarutse mu mwaka w'2001 ari mu bashinze umugambi PMP, Parti Monarchiste Parlementaire. Yitavye Imana mu mwaka w'2003 ku myaka 83. Inyuma yo kwikukira rero abagwaraniye baracanyemwo cyane. Harabuze indongozi nka Rwagasore imenya guhuza abarundi, abo yasize basigaye bararyana, hazamwe no kwicana. Icegera cya Rwagasore muri leta Pierre Ngendandumwe yaragandaguye muri Nzero umwaka w'1965. Hari abandi bishwe muri Gitugutu na Kigarama umwaka w'1965. Hari abishwe mu mwaka w'1972. Hari abagiye barapfungwa, hari benshi bapfuye batacibukwa nuko hari ico bamariye igihugu. Umuvyeyi wa Rwagasore umwami Mwambutsa wa kane Bangira Icegere nawe yatanguye gutwara Burundi bucikukira, yapfanye agahinda kenshi mu Busuwisi mu mwaka w'1977. Ntaco igihugu cigeze gikora kijanye no kumwiteka ryo watwaye Burundi ubwa mbere kuva bwikukiye. Abafise utundi tubazo mu bakiri bato murashobora kutubaza muri komanteri, inyishu nazo tukazozibagezako. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyina ko kugira ngo tujucika nadushikiriza sangize ano makuru bagenza babo bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Benshi rero mukamwimviye ivyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe bamwe mu bategetsi bafatanya gutwara igihugu bo bwabo
ku munsi atangariza ko ijambo ryegereye Rudoviko Rwagasore benshi bari bajumurariwe bumiwe baguye mu gahundwe bibaza ico Vice Ndayishimiye ariko arashingirako. Ni byinshi turiko turabategura rero iyo bamakuru bariko baravugwa mu bisata bitandukanye nka politike n'umutekano, byose ntimuze gucikanwa ni mu mwanya uri imbere. Ni Umuhuza TV rero Imana ibahezegere, amakuru n'ibiganiro byacu byo birabandanya.